kane katoto ka Afrika. Ego igikino kiraheze. Ego nashoboye gutahura ibintu byinshi. Ibintu byinshi tubwire rero ibyo watahuye n'impanuro wakuyemo. Ego ntagira gutahura bwa mbere na mbere batwigishije ingaruka zo gufata abantu ku nguvu. Ego we kubwabo ubona ni ibintu byiza cyangwa ibintu byo kurwanya? oya batubwiye ko ari ibintu byo kurwanya gufata ku ngufu abantu. Hakaba hatakindi wateguwe watahuye turasaba ubundi yoba yabona. Oya ndabanda watahuye byinshi. Ego twashoboye gutahura kandi n'ingaruka zo kutabyara ku rugero. Ingaruka mbi zo kutabyara. Nibyo mukamorosi. Mwadukinye neza hanyuma James ikibazo nk'uku mu kibano ubugene twashaka kurwanya akarengane kwa murazi yuko abapfasoni badakunda kumviriza umenga basi turi hasi rero nk'uko mwodufasha mwebwe nk'uko mwakinye nyene ti mugwanya akarengane natwe uko mwoshobora kudufasha kugira ngo turwanye ako karengane kubwanje nohimiriza nk'abafasoni nkabamenyesha nk'uburenganzira bwabo hanyuma tukagira nk'amashyirahamwe bashobora guhuriramo nyene kugira tubigishwe nk'uko ko batobakubita nabo baca bunama nyene bagume bemera basi uburemere bw'ibyo babaha bibagumeko. Bashimisha cyane. Iki gikino gihereje kubera ngaha twebwe twagikurikiranye twatahuye ibintu bitari bike ibintu byinshi twatahuye yuko atari gukina gusa yuko harimo n'inyigisho twabonye ibijanye no kwihanganiranira twabonye bakubitanye amakofe ntibasubizanije twabonye ibijanye no gukingira ibidukikije yuko ataguta ibintu mu kiyaga. Ibiki utega plastic mu kiyaga n'umugenzo wacu gutega plastic mu kiyaga. Twabonye impanuro zitari nke mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza na cane cane kuvyara ku rugero kubera amatongo yaraze. Twabonye kandi yuko abantu batoshira imbere gusa gutegeka mu ntango twabibonye yuko ahanini boshira imbere ingene namemeje n'amajambo yanje abo bose kabisa ushatse kuvuga ko ibyo wavuze byose ibyo biri muri byinshi twashoboye gutahura ariko inyigisho nk'izi mugiye muraze kwiragiza n'ahandi twubishima murakoze mu mukomera